Shalom, shalom, amahoro y'Imana abane nawe wewe wuguruye buno butumwa bwiza. Umugisha w'Imana udasanzwe ube ku buzima bwawe. N'umugisha rero udasanzwe kuba Imana yakuzigamye ikakurinda kugeza kuri uyu munsi. Ni igikorwa Imana yakoze kidasanzwe. Ushimira Imana kubw'ingabire y'ubuzima. Imana ihabwe icubahiro cyane. Jewe mwumva nitwa Ntiwahawe Justin, sazo ndabashikiriza kino kiganiro ubushobozi bw'ijambo, power of the word. Twatanguye inyigisho ivuga ku kijanye n'impwemu, spirits. Tuvuga ku mpwemu zigiye zitandukanye, impwemu zigiye zitandukanye. Turavuga kuri mpwemu w'Imana, turavuga no kuri mpwemu zitandukanye zigose zizungurutse ubuzima bw'abantu, ikirere tubayemo, iyi si tugezemwo. Rero tuzobandanya tuvuga no ku mpwemu nyinshi zitandukanye n'ingaruka zigenda zigira. Rero Imana niyadushoboza tuzobivugaho, ariko ndizera ko izodushoboza kandi ndizera ko izodufasha. Rero uyu munsi nagomba twongere tuganire kandi ku ijambo riri mu Baroma igice cyaho 8. Ijambo ry'umutwe riravuga igice cyaho 8 guhera kuri 14. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibyo kuba abana b'Imana, abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe kuri 15 impwemu yubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana, idutakisha ngo aba data. Yesu adufashe cyane. Kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, kuko mutahawe impwemu y'ubuja. Imana itanga mpwemu yera ariyo twahawe, ariko muri iyi minsi, muri kino gihe, Satani aguma agwiza ingabo z'ubwoko butandukanye. Abantu bahaye impwemu nyinshi ikibanza mu mitima yabo, abantu bahaye kazi. Nagira ndakwibutse, subi inyuma gatoya, yuko umubiri w'umuntu uri good conductor of spirits. Umubiri w'umuntu ari ikibanza canke se inzira nziza y'impwemu. Rero impwemu wakira mu buzima bwawe ukayiha ikibanza, niyo iganza mu buzima bwawe, niyo iganza ubuzima bwawe. The spirit that you welcome niyo iganza mu buzima bwawe. Impwemu y'Imana iyo uyihaye kaze, mpwemu yera Kristo Yesu akicara muri wewe, araganza ubuzima bwawe. Ariko iyo ukomeje kugwana intambara yo gusohoka winjira muri Kristo, uhereza mpwemu w'Imana kaze, usubira kwivanga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimba udakonje ntubire, ngira ndakudawe. Mpwemu w'Imana arakuvako akagenda, izindi mpwemu zigafata ikibanza mu buzima bwawe. Abantu benshi rero bagenda bahereza kazi, ntibamenye ibanga yuko naho wowe ukijijwe ushobora kuba ufise mpwemu yera, ariko ugasanga uri kuhereza kaze izindi mpwemu zitari nziza mu bugingo bwawe, zikagenda ziganza zikagutera. Igihe Yesu yari mu bugaragwa ari mu masengesho, haje Satani araza aramugerageza. Ntibisigura ko yari karasenga atari gutegwa na Satani, ariko naho yari karasenga haje impwemu y'umwasi Satani iza kumugerageza. Ariko kubera ko yari azi cyane mu mwami, aramwishura ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Rero impwemu aba yimye ikibanza. Ariko uyu munsi abakristo, abamenye Kristo n'abataramumenya, impwemu yose ije barasama bakamira. Ijambo ryose Satani abongoreye bararyakira. Birashoboka ko Satani ariko arakongorera gukora icyaha. Oya mwana wanje, Satani ntiyakosha gukora icyaha, ntiwemere. Ni kumuririmbyi yaririmbye, ntiwemere, ntumwemerere. Satani ntiyakumvisha agatangura kukwereka ibyiwe. Do not say yes. Kukugerageza zo kugerageza.
kugutera azogutera, kukugwanya azokugwanya, kukurondera azokurondera, kuguhiga azokuhiga. Ariko ntiwemere kumuhereza ikaze, ntiwemere guhereza ikaze impwemu y'umwasi Satani. Impwemu y'Uhoraho iguhereza gushikama. Ahaduga ikakubwira ngo uzobishobora kuduga, ahamanuka ikakubwira ngo nzogushoboza kumanuka. Impwemu y'Uhoraho yo iragushoboza mu marushwa no mu magorwa, iragukomeza, iguhereza gukomera. I'm just talking about the spiritual food. Impwemu, indya cyangwa se ibyo kurya by'impwemu. Ico ugaburira umubiri wawe nico kiwukuza. What you feed your mind is what you become. Ico ugaburira ubwenge bwawe n'ibyumviro byawe nicuba. Ico ugaburira ubuzima bwawe nicuba. Ico ugaburira umutima wawe nicuba. Ico ugaburira ubuzima bwawe nicuba. Ico uri kuragaburira ubugingo bwawe nico uzoba. Rero sohora iyo mpwemu n'amajwi y'abadayimoni yose ariko aragutera, ariko araguhiga, amajwi y'abarozi ariko arakumvisha ibintu bitandukanye. Hagarara muri Kristo Yesu, utegeke mu bushobozi wahawe n'ijuru, wirukane iyo mpwemu mbi mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana busubire kwinjira muri wewe, imbaraga z'Imana zisubire kukuremesha. Abadayimoni bariko baraguca intege musubire inyuma ngo uhagarare gukorera Imana. Abariko baragusohora mu nzu y'Imana, bariko baragusohora mu gakiza, kick outside of your life that spirits mu izina rya Yesu Kristo. Impwemu y'Imana iguhereza ubwenge bwo kumenya impwemu y'ukuri iri imbere yawe, kandi Uhoraho agufashe, kuko Satani arakora kandi arahari, kandi icyo yazanywe naco ni ukwica no guhonya no gutikiza. Ntagukunda, ntakwitayeho, ntakunezwe. Anezerwa no kubona uri kurarira, anezerwa no kubona ufise ibibazo. Satani anezerwa no kubona uri mu ngorane. Satani anezerwa no kubona ufise ibyo kurya imbere yawe ariko udashobora kubifungura, kubera ko impwemu y'agahinda n'akabonge n'umubabaro yakuzuye no kwihebura. That's the works of the enemy. Uhagarika iyo mpwemu y'umwa Satani yaguteye mu izina rya Yesu Kristo. My Father, ndamusengeye uyu mwene data yakiriye impwemu y'umwa Satani mu buzima bwiwe, ayihereza akazi, itangura kuganza, itangura kumutegeka, itangura kumuca intege, itangura kumusubiza inyuma, itangura kumudendebukisha, itangura kumusubiza inyuma mu gakiza. Mugwanirire, muneshereze, ubushobozi bwawe bumukoreko, ubushobozi bwawe bumuneshereze, bumubohore mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, mufata ukuboko umurenganisha imisozi n'ibiyaya, umurenganisha inzuzi n'ibiyaga. Impwemu yose ihumanye yinjiye mu buzima bwiwe isoke mu mubiri wiwe mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Hereza kaze mu buzima bwiwe, mpwemu wawe amuganze, kuko abarongorwa nawe aribo bana b'Imana. Abarongorwa na mpwemu w'Uhoraho nibo bana b'Imana. Umuhereze kurongorwa na mpwemu yera, umuhereze kurongorwa na mpwemu wawe. Ibishavu mwami, abadayimoni bamuteye ishavu, abadayimoni bamuteye ibyaha bitandukanye, izo mpwemu akaba arazihaye kaze, zisoke mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Urushirize kumugwanirira no kumukoresha izina rya Yesu Kristo, amen. Mwami Yesu abahezagire cyane. Nimba wahezagiwe n'ijambo ry'Imana, hereza abandi, urungikira abandi, ubarungikire nabo barushirize gufashwa no kururanirwa. Wipfuza ubutumwa bwiza nk'ubu, urushirize kuja kuri Facebook page, kuri YouTube, hose ni Power of the World. Ubutumwa bwiza cyangwa se utwandikire kuri nimero ya WhatsApp kugira ngo tukurungikire ubutumwa bwiza. Yesu Kristo abahezagire cyane kandi abagirire neza, murushirize kubona umwami abiyereka mu buzima bwanyu. Ndashimiye cyane kandi nongera ndabasaba cyane abantu mwese murungikira ubutumwa abandi, imiryango, inshuti, abagenzi mu magroup atandukanye. Yesu Kristo abahezagire cyane kandi murushirize kudusengera. Power of the World team, Yesu Kristo abahezagire abadusengera mwese. Umwami Yesu abaha umugisha, n'umuntu wese agira icyo akoze ku
bwa power of the world. Umwami Yesu abahezagire cyane kandi abaha umugisha. Shalom shalom, muhezagirwe cyane.